Oh, hello, once again. Here we go. Bagi? Hey, keke ni sawa. Wamamagaye? Ntabyo nigeze numva. Tubaramutse kandi bakunze ba Fresh TV 257 aho muherereye hose twizere ko mumeze neza. Ubona yuko twamaze gusohoka biro. Turi ahantu bahita gutano hantu Hano bahita mu Cibitoke kujya gatatu kuri 030. Ego. Umutiba isahavuga ubu nyene. Nicaranye n'abantu banje. Uyu ubona yuko reka ndabahemana mwidondo. Vivuwe basanzwe bakuze. Banza wivuga cyo tubwira n'uno muntu. Ntabwo akuze. Bandi basanzwe banzi. Vivuwe ntawuze. Bariya barakuze. Okay guys, ndazi neza ko muri abantu banje nkunda. Murabizi ko ndakunda kandi bubaha. Keke nawe uraje karibu sha. You welcome. Keke karibu. Murabizi ko muri abantu banje nkunda cyane. Uyu munsi twaramutse dufise igikorwa kimeze fresh. Aho mubona ko imbere yacu hari ama Rolex. Ayita ama Rolex. Ama Rolex. Urashaka kugira Rolex is okay. Ariko kandi nibaza hari umuntu ku Rwanda. Weshema mu bantu zigisi icongereza. Hari umuntu kwa naciye mu bantu zigisi icongereza. Uyu mugabo arimo. Akivuga nk'igifaransa. Mve ndagira ikintu kimwe. Nimba hari ikintu nateye nk'ibarabara n'indimi zose. Kuko amashuri nifise ni rimwe. Okay, ya nari musaza nyene nakandabwira karanye ni mu Cibitoke kujya gatatu tuvuga uduganye ugeze kujya Kanyoni ucuduga gatoya ipave ya mbere umushikiriye uvuye mu Kamenge naho kandi nuko pave ntoya nyene umushikiriye naho kandi nuko nyene zera ko imeze neza rero uyu munsi ndabona hari n'umwami kazisha bite ni sawa meze neza ese ko binyegeza abantu kandi bakunze ngo abantu bari kwa turabane bakuze umuntu ni mu mwibuka ninde yakinye muri ikibasha yakinyiye yatinye ko tumwerekana yaje kugera ariko nta nubwo biba bimara maje baje imana yakinye mu buzima kwa Sabas n'umuntu akaze witwa gutajya Sheila zikora rwa mbere menga ndakubanya amaso ku maso Banda byibutse bigoze kusanga muri Fresh TV tuyikora muri Agora Tenda kumenya ariko we ntiwamenye. Iki cyakozanye hano no munsi nimba atari banga. Nariko ndarengana cyambona hano bariko barakora ama Rolex canda. Nshaka kugerageza. Usanzwe yakunda canke ni bimwe byagakuka umuntu abone by'abantu bagize ibintu batereka ndabigira. Aya mbona ndaziki. Birumvikana kuzikunda wari kurarengana juste ukazibona baje batereka hanze. Ni makuru rero. Ibikorwa ibintu tukuronke biva so it means nyene biragenda nyene ukeba is okay uraba mwino misi menga nturi kuraboneka cyane mu episode ariko arasohoka kwa bimeza gute muziriko zirasohoka sindimwe mugabo izikurikira zose ziriko ziraza ndi izasohotse muri imiseze sinarimwe mugabo muzizo zikurikira ndimo bivuze ko hari abantu bazi ko ari we mudamu wa Sabas asize ko nanye ariko ndavyibaza mugabo naratoje gake sanga ni film abantu bazi yuko ari sanga ni film uri umugore wiwe byanyanye bijya nivyo muri film ubuzima bijya biherera harya nyene so tubwire rero ama Rolex natwenza abandi naje sizo no kuzivuga neza Rolex zo kwa Vivi gift wazumbise gute ngesubire numviriza bari bamaye mugabo sinari zingere oya imeze neza gerageza ariko yazava ko vyakunaniye sibwa tujyanya katwima yatara harangera uwundi muntu canke na ya gatatu ndi ya gatatu sinabi hamwe nk'ejo hozo abandi babiri nkawe urumva Vivyo ca kuri modoka umva worangira abandi canke wohashikira nka kumwe bari kuratembera n'ubundi ucayibona haserukiramo Jana mbalisa Bata gusa abantu bafite biro nka jewe ko tuzoca kurimamo gaza yeme Vivi ngurakora bigashimwa si hahandi gusa aho handi uvuze naho nibuka usivye ko ni hamwe wari ukorera kuri 11 naho ni nacakorera kuri 11 ni wakorera naho sindahimuka nacyari ko ndahakorera ajya kuyipave
none mvuye hajya ku ipave abashiki bacu na bene wacu bahuye n'ikibazo badafungiye aka Rolex baca bimera nabi ariko keke nizere ko manze kugira commande keke yaje keke baramuzi yatinye kwinjiramo so vivi uba wiyumva gute rero iyo uriko urakora ibintu abantu bakavuga ati umusaza ari mu kazi kabisa mani Jenny baza n'ubuntu bugeretse ku bundi iyi niyo ntahari ndishima iyi niyo nja baranatekera muze murazitaha yego barazijana kabisa fana yaheze base kunyongera amahera nazanye yaheze fana yaheze nukuri ko Imana ubanza unyemere gatoya ndagushimire ucubanza utumire abagenzi bawe batatu uzi bakunda Rolex watumire ngaha ucugera mana afite abagenzi benshi kabisa kandi aha mu bicungararo hano hirya gatoya rega so kutagira amafaranga urabamenyesha gusa ahariho ubahena mape yejo dimanche canke yejo rendi byango nsire muri kwa get ladies gentlemen Vanessa Ren Noela Larissa yondo umwe wiyongeza umwe gusa ireri umuhungu ari umuntu yitwa ireri nawe nazikunda nawe nyene arambona ndamubona mu maso yanjye merci beaucoup unyemerere ndagushimira umuntu w'agaciro uzongera uhicishe n'ubundi nzokwishima cyane vraiment aya turi kumwe yari yashanze umugande kuwa naibu wa tatu wa uongozi wa ofisi ya Umoja wa Afrika na pamoja kuwa kiongozi wa programu wa amani na usalama kwa vijana. Kwa mabango waweza kusoma pongezi kwa baba wa taifa. Sinda ko kangu none aurajya nzeke nubirize niko numva abakinyi ba filime n'abandi benshi nababonye dukundana basanze kuri studio ariko tugeze ahantu dufata ku bintu baca banyanga Enoke leo aririmbye iyi ndirimbo ndi wansinga n'umunsi wabaye na muremure n'umunsi nabaye muremure cyo waberesha uvuye muri saro bunyene kabisa okay wiranje kutubwira burakanye buwe umeze uko kuntu umeshe kwa haraba bijetwe ivyo yarabije vive wumvise keke ibintu ariko aravuga ngo ntuzusubire kumwira ikinyuma uko wiboneye ngo hari undi muntu abaje mugabo banyina ndanamubeshe yakarambira gusa yuko gusa kwiwe neza mu mutwe iki yarajejwe bya bintu yarakweshe ngiki nambashe ngo jenda kuvuze ngo ntuzusubire kunyiruka angira ngo no arashobora kora imubwire ngo sitayimugira imbere ya kamera oya hari muri uno mwanya ariko gusa usa neza kavuye muri sawa ko bigenza gute kugira umusanira mu gatara bijejwe ashaza kubeshira ngo wewe naco reka rero tuvugishwe ni bijejwe no yari nazo navango nawe uvuga jewe yaza kumvugisha mane ngo manze namureke ngo yire Rolex ngo ziryoshe ku vivi ngura biryohe zonanira kugira neza ibaze vrai ariko tuno munsi rero jewe ndiko ndavugira imbere ya kamera nanazi banja nimuzafunga no munsi mbonye keke anezerewe kigano rero kagukorana yarashavuye seriously bagende bakiraho mani Jenny basa na Rolex ako professor namambwira buri gihe ati burya umutima ukunda ukundishijwe amwe ngo urumva ngo urukundo ngo bifitiye urukundo ngo nibiki man bisaba ukuntu ke kaba yaryoye kubera bisobanura ukunda ukundishijwe bisobanura ngo ariko aragutwengera gusumbuka aragutwengera ubu gusamba imbere ya kamera yarakari kanafungura ariko aragutwengera gusumbuka aragutwengera ubushize ngo mwakiriye neza umwakiriza utuntu turyosha ateza kuryoha bado wena ariko numviriza uri kurumviriza byo ndiko ndakubaza cyangwa uri kurumviriza ngaho mwari muri Harico uko kumviriza kubiri gutandukaniye mwari muri aho tumeze neza fresh nyene waje vipi wibagirwa ko muramusa ibaze vraiment wani wegaza muramusana mufite beef basi igimize nyuma ya kamera oya nayivuge man yigumize nyuma ya kamera beef mu yishimiye mzee nawe karibu naho ngira ego karibu cyane ako beef mufitanye uko bimeze kose ntiyo kuza kumuramutsa ngo umusome basi nakabizo ngo bizana imbere ya kamera oya muhakabizo vivi aragukumbuye yanakisabiye iribaza vraiment vivi narabizi ko muri misi bitameze neza je nawe ariko zo zavuye kuki uraba ex magaca mujya Rolex
Rolex n'ubu naje kubara Rolex mwijambo Wex wabishize hasi agende nashije ubwashike ngaha umwana ufite energy arampaye tuzampure none muri mu kiganiro we yego bya seri na kamera ubona hajya man cameraman nivyo ako vivi komenga sihuye turime nyene na muntu yoba aragufasha ndiko ndabona nyene abakiriya nyene nkabona ko ibintu bikwiriye kubandanya bigenda anyway neza turi mu kibanza ubona ciza cyane ni vivi yaravuze gato ni mu Cibitoki neza na neza kwibabara rya gatatu kubazi mu kinama ubukikamye uvuye ahahoze ikibuga c'umupira havuye himurirwa n'isoko ukinjirana neza na neza kuri Pantecote ugashikira mu Cibitoke kujya gatatu nekeke niba wazinye ni gwawe man shakeke ngo sigwanje umunsi urazihonye isi chantier nasanze ngango bacyako ni mumbaza nariko ndavuga ngo yezu iyi ni shani niyo mpamvu mukwiye wajyanye n'uzenye ndiko ndumviriza ariko mureka umwana yirire Rolex nivyo vyanyavyo kandi mama aragukubita so nariko ndavuga yuko turi mu kibanza Vivi yamaze kuronshinga usa n'ugure kuko ntiwahora ukorera ngaha Vivi kwanza je ndashaka amenye kino kintu uba ubibona gute ku muntu afatwa nk'umusitari kuko hari abantu babona iyo mugiye mu bindi bikorwa ariko Vivi arakeneye umuntu mufasha mbona yasamariye ibyasha ni bon na telefone yakunyita mugaraba ahengere nzita telefone acarayiye gusa wa muntu yaramuprotse nusure kugira ibyo biramura ubibona gute umuntu ejo bundi naganira na Mugisha arambwira ati abantu bitwa abasitari na Sabasi yarabigarutseko hari ibikorwa batinya gukora bagashaka bagume baryamye ari ugucora hirya no hino mugabo rero ntibakora amaboko mu mpuzu kino cyumviro cawe uba wacimviriye gute kugeza igihe ugishize mu ngiro nico nishuye ejo kuno za kuri PJ Classic FM no kuvuga je nakuze musi wa mbere muzehe ikintu yakoze je ateye kwigurira impuzu yiga mu mwaka wa gatatu yazana impano yamuhe nani mahera se Vivi uba wibaza ko yo yasiga ubu bamwita Shema bakunzi ba uri kora barabahe sister ni sawa meze neza urakomeye baramubwira kuri mwiza okay du présente ndi ye présente mprezante tuna mu mprezante yitwa Keke baramuzi yarakinye no muri filime by the way gatoya kwa Harico abe abakunzi ba Fresh TV bamaze kumumenyera tumaze iminsi dukorana ibiganiro hasohotse n'ikindi bakirabe hasi casohotse ari kumwe na Vivi nibaza ko impamvu aba yaje no kumushigikira hari n'abantu batangiye kwibaza yuko mwa muri couple na Vivi sivyo zivyo emwe bakunzi ba Fresh TV ibintu tuvugana na Vivi kuri kamera wallahi nta rukundo rurimo ni cagiheko nabona yambaye ikanzu turi mu kazi ni cagiheko nabona yambaye ikanzu ni cagiheko mu kazi na byinshi nyuma yabiga keke umeze neza nawe nije niko na president ubu nawe yitwa Alexis Shema nawe nyene umukinyi wa film umukunzi kandi wa Fresh TV akunda kuba hari nawe nyene ikiganiro cyo igiheko nasohoye diwani yagipostinze igiheko gisohose cyo muri Fresh TV cyo muriro igiheko ni slang yazanye isigura ikintu kiba kirenze bavyita igiheko umuntu azono kuvuga umuntu muzokumva yivuze jambo igiheko nacyo nabyo ngo abakecuru bagendana ibintu imba biheko hari ukuntu ibiheko igiheko rero ni ikintu kiba cyujuje ubwishingizi kiri assuré nk'umuntu akafise nk'umurima w'ibigori agatinya ko bazomwiba agashagenda agashiraho ikintu gituma ukigira guca gusa uca ufatirwayo no kuvuga nanje muri filime ndi giheko ntahari birapfa so twari twaje ngaha rero kwimeza neza hari abantu baba batarya twari muri launching by the way Vivi ariko launching hanze project yiwe rero abartiste muze mufungure hato batazobura abantu bamasene y'abapatro murakoze cyane je narishe ndagiye usanga nisabire kwaje nkunda kurya kintu gutse bo sinzi
gene ngutse ni gwiwe kenene ya gatatu oyisi wanje nta uwo rero namba jya nkokoro ntazoze muhira bari bakubwiye ko biva ari mwene wacu barakubwiye ko biva ari mwene wacu rero numviriza iyi niyo yanje ngurira oya wumva yuko yiwayiriye niyo yari yawe ukeneye yindi rwarukundo bavuga gwiwe na Vivi ntiruhabe mu muryango yo twambika ibara murakoze cyane Diko hari umuntu nabonye ngaha mu kanya yaje avuye Igitega frame yaje avuye Igitega mubarire muhamagare aramutse abantu biwe aratubwira impamvu avuye Igitega akaza kujya Rolex mbe eske Igitega byanyabye yavuye GTG uwo muji ari he karibu mumera kamikoro murashingana ni impore biva ariko ari kuguma hagufi ibintu ntabyo nemeye mugare kandi amwibaritse oya yeguma ngawe ngiyo Rolex ya Shaniyo canke imponjo gwanje ndayimaze hajya hirya urayimaze mumeze neza by the way amahoro niko navuga ko twaje muri launching ya projet ya Vivi yo yise Vivi Gift Rolex yego nimba ntiyenze nuko avyita neza na neza ngo mwaje muva Igitega muje kumushigikira bon je amakuru narayabonye ndabona ama publicité kubera nsanzwe nkunda Rolex naziheruka nkiri hanze y'igihugu kabisa numva ndabaye motive ndavuga nti sinshobora kwihanganira uburyohe bwa Rolex kandi nasanze ibintu bimeze neza cyane ariko abikora neza nyene ko arabikora neza muga gusa je banyimye akamagi bashyizemo gakeya Vivi umbeze akantu kabura ngo habura akantu yashiremo akamagi gakeya mwamusondetse umushitsi mani banyongera iyindi irimo baca muntekerera muca mushiramwo imagi nyinshi iyo ngira ndagutekerera nabantu kibazo umuntu nzafata imodoka arakava Igitega mani kuri Volcano akipakiza ibitoro uyu munsi birazimba Volcano ije gutsinda yamamarica urumva akipakiza vrema si umuntu asanzwe rero kabasi mukwero gisashagenda atwaye nari naje kubaka umubiri wa Kristo wa Kristo mugana nibyo ngo ni insengero zamwe mu yes kumba bagashize mu nico nangera mvuga ati menga ndakuza ahantu usanzwe uri umuririmbyi w'indirimbo ndoramana ndirimba gospel turamaze gushira hanze indirimbo zishika 4 ubu turiko turategura EP ya indirimbo zishika 4 umva zizoba zikwiye indwi tumva turiko turakwiza album madame utaje umutuzani nageze kubona ahantu kuri cover ahantu quelque part kwa wamwandukije akantu ko gukunda Rolex madame oya iyo ngiye ntwaye nzoyishika nayo yakanya ariko ntaco ndayigushira ugasingiza nawe kuvuga ko wubatse oya nta kibazo impeta ndayambaye nta ngorane ibinera isoni kandi ndamukunda wabikoze bikeneye Vivi rero musanzwe muri abagenzi cyangwa nuko yakwemvise bisanzwe Vivi ni umugenzi kandi hejuru y'ivyo sinanabonye iyo publicité iwiwe nayibonye ahandi nahatari kuba Vivi mbonye Rolex usanzwe uzikora cyane gusa rero iba iyo kwa Vivi urumva bica bibindi nasanze harimo ikindi kintu vraiment sinzi iyo yavyigiye ahubwo araza kubabwira iyo yavyigiye gukora Rolex araza kibaza ntabitubwira neza kugeza n'igihe wumva wobwira n'abagenzi bate bantu ukabarata nyene nkuko ari inkuru nziza ubashiriye kwabwira ati nimuze mufate ku bintu babikora neza yego bon ahubwo nibaza yuko arampa adresse neza na agenda ndabaza nurira amamoto ngira gute arampa adresse neza araza gushira adresse neza muri description ajya hasi kugira ngo abantu ntibazi barinde kuzimira nkuko nazimiye kuko nakoresheje energy nyinshi kugira nshikire Rolex kabisa nenyeshe cyane ariko rero kurundi ruhande ebana bikunda urabe wimuka twegera umva kufisa ibikorwa byinshi umuziki niki Rolex urinda kwipageza kugira uze kuzijya uve ku mugwa mukuru politiki kujya ku butunzi wa mugabo ndavyumva sinzi ariko ko ibikorwa byo nkundira ibikorwa binkundiye
acabuza ntazi ariko ibikorwa bidakunze mbanza kurondera amahera ya Rolex ndayaronse nkaca manuka kurondera Rolex. Yani nimba atari banga mu buzima busanzwe mukora iki? Nje ndi umu informaticien. Niba ukeneye site web nta ngorane. Na site web urazikora? Canke ko mugane washema ni wasigaye bita ngo ni informaticien bakaze. Yego niko kazi kanje ka misi yose. Ego ndi duwe cyane canke ico novuga ko ndi umu expert cyane muri informatisation y'ama hôpitaux. Wow. Yego. Keke urumva ko bikaza umuntu nk'uko kuva Gitega aje umugane yabaza atubeshe ntabwo ari Rolex gusa abana navuze ati reka nze gushigikira n'umu Shema yomberi cyabona nazane screen Shema nazane screen murabe muri telefone yiwe namubwiye ati je ntegerezwa kumanuka tinisanga api ndamubaza amasaha yeah nazane abereke kabisa Shema byanya sana ndayisomera ngaha hari 23 aravye stati avuga ati mpore nzoba mpari Rolex ndaziheruka yuji Uganda mbwira isaha ndamubwira saa 9 ngibino twe nta bintu ntitwigira tubesha avuga ati nangahe ndamubwira amahera acambwira ati naho yoba muri yo umubwire ko nzoba mpari nta ujinga ko Rolex nzuri kubera Rolex nzurira umuduga nze erabehe oyaraba uyu munsi naho rero uyu munsi Rolex zirihe mani kuko nusonje bangirire ndimo navavire tingo bijamano umushinga nagera agende muri ubu koko mwa Iseriye niwezere ko iyo bantekereye yatunganye ndayisange hajya ngiye ndavyemera ariko ndabyanya so tubashimire uri kamige ni chef Vivi again and again murakoze cyane so merci turamukiriza abandi keke none so keke jena nashonje nihanze jagende ndayima none si bandanye basiye imponje iyo basanga naye maze njya zitatu yewe ya peti ndayifise muga cameraman inutse urarabisha cyane reka kwerekana nyene uburyo uri kurayifata tu muri nzigo turinziko gute yana Rolex zirakundwa nahabonye n'undi muhungu niriko areka ndamuvuga ndakuvuga udive yika ngo alsi irindi nini umuki umutananiko naho dikareka dusebya ngo dukunda Rolex niwo muntu wa mbere oya je kuva kare hari abugeze bana jewe wikawushije ko bari kuragira ibiganiro mugaza uzifatira niwo muntu wa mbere twatangujana kwa Vivi kujya Rolex umviriza je sibyo byanzanye avuga ko atahaje bamwongera je naje gukora ibiganiro nta nubwo arizo ziba zanzanye ndahira itasanga rero umviriza je ibiganiro nta dutumira hari kuri nunze oya gusana vuze reka Vivi ndamusange kuri tele kubera yanumiye dukore kwagura Vivi ngusezera abantu hariya none ntimwaje mugaranze waje kuki bivuga ishuri ngo je ngo hari Rolex kuva kare je nigeze mama nakunda Rolex usomya diko naje gukora ibiganiro karakunda Rolex ariko naza ko muzi yaje ari foko no muzi yabuze gishokori ikavuga ishokoro ni muzarise abagwaye nakagusa aragusevye n'ukuri thank you urabona kana umwana mwiza bana je ndagura n'izindi zibiri ntugire ndabanza mari hanyuma ireri ndamugurira nitayigura nake oya gusa keke yari yenyeshe sinamu je urangurira nkandi tanguriye ega nije nyikura mwani none Vivi nawe uragira gutyo kishora guys ikintu cyo nababwira ndaba ndaguha katora bana mama munatarafungura Rolex kwa Vivi yarahomze rero ndasubiye kubatumira ndasubiye kubibutsa ni kujya gatatu mu cibitoke 030 duka ni yonka promotion ntirahe yacabandanya Ahmed umeze neza Mimi umeze fresh Ahmed man shamuga sene bazaba ndakunda Rolex ndamona ikajya n'umusungu Ahmed ikibazo yagize nuko ajacerewe imana mubabarira mwarahezagiwe
Ndibaye ikaze vraiment. Yeah. Muze musibe diko. Nizere kuza kumfasha gusharinga kugira ngo abantu bose babone ko hano ari aka Rolex. Ariko kandi ikiri naco keke. Iyo dufite anniversaire. Niyo ndakwemereye Sanifu muri kuzegukora. kuno kwezi. Ni kuno kwezi abantu bafite amanifu. C'est anniversaire. What's the name group? Urimo. Sinayibonye neza. Uyu. Jesha gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Abandi bamenyereye. Ari brochette accompagné. Mugaje hazo kora Rolex. Wonderful. Merci beaucoup. Ese n'abandi bamumayishe nk'iyo. Muguzo mpantu zibonis. Nzoguha vraiment. Nijyero keke tuzi. Ebana je nibaze ko tabindi ibintu bizokora Rolex zo. Ni Rolex gusa. Gatona tuzoka. Igato tuzoyijya mugabo bimwe baca tugira brochette accompagné nzogera Rolex. Ariko nibaza ninyaje kano kantu. Nk'abantu mwe urashobora kwimubona ikiganiro ariko utazi mu citoke kugira gatatu aho waherereye. Inimero yanje ni 68 560 264. No kuvuga ko umpamagaye ndagusanga ahantu hose uri ufise urubanza cyangwa ufise anniversaire no ukora akabanza kavati gesha ko ibintu special bitandukanye n'ibindi nza nirukanka nkabigufashamwo ibintu bikagenda neza ntimwitinye rero ndahari ni wa muhungu wanyu Vivi Gift murabizi ko ndabakunda kandi ndabubaha ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.